birashoboka ukaba uhaye wibaza igituma ngarutse hano ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Imyaka 3 burya irarangiye. Sebarundi arahiriye kurongora ihanga ry'abarundi. Bibaye ngombwa rero ko dushika hano kugira ngo twiyumvire muri iyi myaka 3 ico yamaze kurangura ari kumwe n'abarundi, ubona ko yagize ati turi kumwe vyose birashoboka. Rero imyaka 3 irigoroye, no munsi dushimye kurabira hamwe isemu kino kivi yiyemeje giteye ko ahagejeje kukirangura, ahagejeje gukutsa kivi ari kumwe n'abarundi, ubona ko akunze kwivugira ati turi kumwe twese birashoboka. Aha rero nico catumye dushika hano ku kirimba, turi kumwe rero na Sebarundi. Sebarundi mwaramutse. Gira amahoro. Sangwe muri kino kiganiro. Murakoze cyane kuronka kundasa kano kanya. Sangwe isabukuru kandi y'imyaka 3. Murakoze cyane. Umuntu yagize isabukuru haba harimwo kwirimbura, hakaba harimo kwigina ivyagenze neza, hakamo no guhinyanyura ibitagenze neza. Ariko kumbura imbere yaho hari umwanditsi w'umunyafrika yavuze ati muri Afrika umukuru w'igihugu hashobora kumara imyaka 3 adafise babapfumu wa mupfumu umwe bamwe karuhariwe. Butwovuga yuko mukuru w'igihugu cy'u Burundi afise umupfumu umwe rurangiranwa. Ahubwo mfise umupfumu akomeye cyane. Bamwe bambara imitamana itukura n'iyirabura. Mfise umupfumu akomeye cyane yitwa Imana. Uwo mupfumu rero naho bawinyegeje shaka uje mu kuzimu, aho uja hose ikintu cyose gishobora konona arakibona. Kandi akakigwanya utaranakibona wewe. Ariko abarundi ko bikunze kuvuga ngo abasenga Imana barenga 90% mugabo abakora ibibi nabo nyene igitigiri cyabo kikaba kigorana. Aha bose ntibovuga bati Imana niyo bashira imbere mugabo ugasanga hariho nakandi kantu kagaheko cyane. Haje ikintu ca mbere n'umutima. Umutima urashobora kuvuga ngo je sinkora ibi mugabo ku mutima hoho ubikora. Mugaje nagenda kubwira umuntu abangikanya Imana n'ibigirwamana ntiyeregwa. Rero Imana niyo iri imbere. Ndetse nivyo duhamagarira n'abarundi bose kuko twaravyiyemeje yuko Imana ari ifise ikibanza ca mbere mu Burundi kandi iramaze kuyerekana iyo nyene, naho bavuga ngo ntibayibona mu vyikora barabibona ko hariho ibintu vy'insigabwenge abarundi bamaze kwibona abo nyene akavuga ati ibi nivyo je nkunda kuzandavuga nti niyo uri inkozi y'ikibinda kugira ntu yiga ubusenga iyo senga nawe usenga Rusiferi uzoneshwa. Ukirahira kuva ijya tariki ya 18 ruheshi mwaka wa 2020 muri rijya jambo nshikiriza migambi uti tugiye gushiraho leta mvyeyi leta ngozi. Leta mvyeyi inyuma y'imyaka 3 akubuvyeyi kageze ku rugero rungana iki, akubukozi ko kageze ku rugero rungana iki. Ubwo abarundi barigera bitegera, sinzi ku mutima wabo urugero babageze ko kubitegera, mugabe ikintu ca mbere mumenye ko igihugu nico catuvyaye, ni wacu, ni mu rugo. Rero abantu tubanze tumenye leta icarico. Leta ni iki gihugu ritongo Imana yahaye abarundi, n'abarundi n'uburongozi bw'abarundi byose biteranye. Burya abanyesirayeli igihe bariko bava mu Misiri bagenda mu gihugu c'isezerano cari igihugu mugabo atagira igihugu, kuko bari bafise uburongozi bakagira n'abene igihugu, abene igihugu bo mu gihugu c'isezerano. Numva rero ari hanga hajya ni hanga, rijya ni hanga mugabo rero ryari ribuze igihugu gusa. Twebwe natwe rero turiko turavuga mu bisanzwe bavuze bati hajya bavuga ngo ukorera leta, mu bisanzwe uvuze uti ukorera igihugu, ukorera kuvuga rya hanga. Rero uvuze rero igihugu cyakuvyaye, ubu Burundi burafise umuserukizi, uburongozi bw'igihugu. Bwa mbere hari amategeko ubwo burongozi bukorerako,
amategeko nayo mu bisanzwe ateza ko ari abene gihugu niho bavuga yuko abene gihugu ari bo shingiro ry'ubutegetsi kuko burya ubutegetsi n'uburongozi ntibisa navyo nyene kuko ndabona ko menge abantu ntibarabimenya ubutegetsi n'amategeko nico twakubwira ko ubutegetsi bukomeye cyane nta ubunesha umurongozi arapfa ubutegetsi ntibupfa kuko ubutegetsi ni urwego ataho ruje igihugu kizokwamaho mugabo abarongozi nibo bahinduka rero tuvuze tuti rero dukeneye leta mvyeyi iki gihugu rero kivyeyi gitegereza kuronka ubuserukizi rero nkaca mvuga nti uko ari igihugu catuvyaye dutegerezwa kuramigwa nibiri muri vyose ubwo burongozi rero buza gukora ivyo ico gihugu kiba yari umugabo ubona muhura yokoze nico itwara ncavuga nti abarongozi rero bategereza kuba abavyeyi kubera baserukira igihugu catuvyaye umuvyeyi ahubwo woca umbaza uti none uno munsi ndongozi n'abavyeyi koko mbega nyine n'abavyeyi no mwebwe aho nimwe mwishura nimwe muramuti mbega indongozi dufise n'abavyeyi koko jewe noja kuvyishura jewe wanje ndiyumvamwo yuko kurya nyene mu nyita Sebarundi je ndiyumvamwo ko ndi umuvyeyi mbega abandi izindi ndongozi zifasha kurongora irihanga ni imvyeyi koko ico rero nico cigwa mvuga nti mwebwe nimwe muduha amanota nimwe mubibona yuko twavyeyi hanyuma muze muratubwira mugabo ndabona yuko ari kuri nk'ahantu nawe urashobora kumva bariko baririra mu nzu cugira uti ndabibona kuko ndabona ubutumwa banyandikira bariko baritwara kuri jewe aha turarenganijwe aha abacamanza baraturenganije aha umusitanteri aranyonoye nibaze rero biga birantwenze mbonye indongozi yiwe nuba ni nka kurya umugabo mu rugo uzawumva yibi biharage akadaha ibiharage akaza kubishora ku isoko akavuga ngo uraza kuzaga umugore ngo atari hari gwazoba atari hari guze kuzizisa akayora ibiharage niwe yarajeje kubirereka akiyiba n'indongozi rero burya no guhemuka nico itwanda vyita kumenja haratera rigiye mvuga nti ngira ngo kubera umutima w'igikoroni watubayemwo kuko abakoroni badutwara si igihugu cabo bateza kudutwara bufuri na buhoro twebwe rero menga hari abantu bigana abakoroni yibagiye ko igihugu ari iciwe abakoroni nabo barabacangero biba bigira bajana handi wabo uko ngiyo wumvise nk'indongozi itigeza nk'umuvyeyi ntiwicuza uti nagenye ubutariwe abantu burya n'abantu bagoye cyane kwicuza rero n'Imana ari Imana yaricujije cawumva ntihajya rero uzawumva nakanahinduye ndabe ko noronka uwundi mugabo umenye ko ntari Imana simenya kari mu mutima w'umuntu abantu rero mu Burundi cyane ni n'abantu bazi kuyorobeka iyo atarahashika n'inka n'imirima mugabo hashitse akubera ifuro ry'igitwa asigaye uricuza none umuntu namuzaniye iki mugakubera utari muri Imana Chivugo nta kundi ndi umwana w'umuntu ni n'abanarihenze Imana bose umwe izompa umuntu ego nivyo umuntu arasenga gasaba Imana uramfasha ndabe ko noronka wumfasha gira neza hari igihe uronka indongozi ukazamva bose ariko akoma amashira ati waradutoreye uburiwe hari ikindi gihe avuga atujya yarihenze nkujya muvunduruye uko nanje ndi wa undi mwana w'umuntu nyene kuri leta mvyeyi rero yumva ishimikiye ko indongozi zitereza kuba abavyeyi kuko baserukira igihugu catuvyaye arico kivyeyi leta nkozi nayo ni igihugu gikora nta numwe rero ategeza kwicara ndahindukiye kare barabavyeyi bateza kubungabunga itunga rusange ubu rero n'abavyeyi bakozi bategereza kurongora abandi mu bikorwa bategereza kubona nk'uri kwirigara bakamuhanura va kwirigara wewe umenye kuzopfura umukene ni waba uzi kuzorya wicaye ukabona iyo ufise intwazangabo fate intwazangabo ziriko zirakora ku rugamba rwo gwanya ubukene urumva intwazangabo ni wewe uje imbere kandi ku rugamba rwo gwanya ubukene sico kimwe n'urugamba rujya rw'umuheto urugamba rw'umuheto intwazangabo itegereza kubona ko bose intwara miheto ziwe zose azibona imbere yiwe akabona ko zitonze ni kuvuga amera nk'uje inyuma mwa ku rugamba rwo kugwanya ubukene indongozi zije imbere kugira bayirabireko nico gituma rero nk'ibyo abantu ntibarabimenya neza indongozi zirabimenya uje imbere hanyuma akagukurikira je muradaba iyo baje bakaraba mu mirimi wanje nakaroni gatoyi umunsi umwe nari imvura yarabaye nk'imara nk'indwi zibiri itaguye abantu batangwa kwihebura hanyuma turiko turatembera ndaba imirima ingene igira yume ndibuka uwo munsi nico gituma jewe Imana ndayemera cyane umushikiranganje w'uburinzi n'ubworozi yambwiye ati nahuza turandagaye ati imvura ibigori bigira vyume
ati mbere ngaha hari Gitega ati dufashe ingingo yuko tugira tutaje igitoro hanyuma tuvoma amazi bavomera ibigori ntivyume cyarabubwira nimbe uyoza ubona imvura iraguye no munsi nawe nerega imvura sigwa awe ngoya ngo baba muri ije ngo bavuze yuko kwizogwa ngo mu ndwi zibiri ziza ngurumva rero tutabigize uko imvura ne y'Imana erego uwo munsi yaratunyagiye aho ariko dushitse wanje basanga ibigori biratoshe tutangwa kwiga ni kubera iki bitoshe baca basanga jewe ingene mbagara ibigori tugira nk'abaca imiserege ikigori bigira umurongo hanyuma hakaba imiserege novuga amazi y'imvura rero aje ntatemba gwagende imvura rero yitaguye y'amazi kubera atatemba aca aguma ngaho novuga kabomberwa kagumayo niho baca bibona bati nivyo abandi urabona bagira utuburi amazi agaca hagati y'amaburi akaguma atemba nkaho rero nk'ubibonye iwanje aca avuga ati bwa bundi ugize gutya bigenda uko je ndakubwira nti ushaka gutunga gira uko hakwereka ko kandi hamera burya hariho ikintu ukoze uvuga uti kirimwe amahera je nk'ubu mpora ndaba ndiko ndabwira abantu haya ndiko ndababwira nkako kwavu rero indongozi y'ukuri nitanga karorero bakayigana nk'ubu babonye we gukora amasaha 28 nka 22 kuma 28 acavuga ngo none we ko atacabaye reka nanje ndabigira bijanye n'iterambere hariho ibintu bidahara nk'ibi bintu by'inyubakwa ahantu hatagira inyubako umuntu ashaka kuvuga ati uravye nk'imyaka leta yagiye imara ipanze mu nzu z'abantu idashaka kwiyubakira inyubako muri imyaka 3 hari ikintu bokwirata inyubako umuntu agoma yubaka ariko narabonye yuko indongozi za kera ivyo vy'inyubako ntibavyishiramwo cyane ngira ngo nyene bashaka bakora nk'abakorone batakintu badusigi kanatsinda none bari kubaka atari wabo burya umugabo yubahirwa hataha iyo utaha ahantu heza baravuga bati hajya hari umugabo je nk'ubu hari ikintu kinezereza iyo mbonye amazu abene gihugu bubaka utuzu tw'amabati ugasanga ntitukimeze nka zaziza mugongo tembo ya zake urabona ko bariko barubaka utuzu dusharije tuboneka neza bijya rero ni vyiza n'igihugu rero ngaha tutegeza kubaka mugabo amikoro ni make kuko gushika ubu novuga yuko abene gihugu batarahaguruka neza ngo bakore kugira bashobore gutanga amakori bashobore gutanga amatagisi ayo matagisi acafasha kubaka iyo rero amikoro ari make mu kigega ca leta nivyo bubaka biba bike ku mikoro make Uburundi bufise cembo natugeze kure reka ngohe nk'akarorero turavye nko bijanye n'amagara y'abantu ukaraba muri imyaka 3 tumaze kubaka ibitaro bimwe vy'amakomine 75 ako nakarorero ni inyubako rusangi urabona kare ntiwashobora guhamagara abakuru b'ibihugu ngo mugirane inama kubera ntufise aho bakirira mugo urabona ubu turabakira twarubatse aho twakirira abakuru b'ibihugu urabona nk'Igitega turiko turubaka ibiro by'umukuru w'igihugu nahazoba kandi urabona yuko bigeze kure urabona iyi stade ngaha kibuga c'inkino kubona tuja gusembera mu kindi gihugu tukariha amahera menshi cyane ni menshi cyane amahera igihugu gihomba ku buryo uvuga uti none amahera duhomba ntitwoshobora kuyagarura mu bundi buryo murabona yuko turiko turibakira ikibuga c'inkino kizoba gikwije vyangombwa mpuzamakungu uribuka ngene vyari dufise ingorane zo Bujumbura Igitega kugira dufatanye iyi migwa mikuru ibiri nkajya kubona twarashoboye no gutera ibiremo ibarabara cyakero n'ikintu kidasanzwe ugiye mu ntara zitari nke naho tutashira ku ikaburimbo urabona ko turiko turasubiramwo amabarabara kugira ngo imiduga ishobore kuja kurangura ivyo abantu bimbuye kuko batagira isoko ntibazokwimbura ibarabara naryo risoko buryo no kubaka isoko uravye nk'igihe isoko ya Kamenge yasha urabona uno munsi isoko ya Kamenge yaciye igwizwa ko incuro zingahe irubakwa ibyo byose ni inyubako rusangi tuba turiko turubaka uravye rero je ndabona yuko turi ku murindi mwiza mugabo gituma umurindi utameze nkuko tuvyifuza no kubera mikoro abari make rero aho ico nkora no guhamagarira bene gihugu twakura amaboko mu mpuzu tugakora kugira ngo twimbure dushobore gutanga amakori n'amatagisi ikigega ca leta kibomboke hanyuma tubake vya bintu vyankenerwa bene gihugu bakenera bose iboneka ko ari nshasha y'iki kirimba
c'umukuru w'igihugu ni imfashanyo mwaronse canke n'ingurane je ndakubwira mukazokwishinga imfashanyo mukazokwishinga imfashanyo Uburundi buzopfa buvuye aho buri none umuzungu yadutwaye kuva mu 1896 gushika mu 1962 ntiyubake niki urabona yakubera dusigaranye bube gito aribwo yaturaza raba igiye kubakwa nukuvuga ubu niho dukanure kandi ariko ntagira abantu bacika inkokora burya ibintu byose biri ku murongo niko rutonde Imana yavuze ati Uburundi buzoba igihugu giteye imbere mu mwaka uyu nuwo nkada ntubona tuvuga ngo mu 60 ashobora kuzobona mu mwaka wa 2035 ari igihugu giteye imbere kuko Imana irazere bigira no kuvuga mutima mweranda caza akatubwira je ndavye ubutare dufise turiko turaburaba umenga ni biremwe ubunyene kuko none kera ntivyaba kubera iki batigeze bavuga bati tubikoresha Imana kujya twaya kibaza ca mbere rero ziratwereka ikatwibira tuzatura ati kora iki gira iki ukazubona kivuyemo mwe bidahara mu iryo terambere nk'ibi bintu bijanye n'umuyaga nkuba kugira amahinguriro ushobore kugira amahinguriro nk'ibi bintu bijanye n'igitoro hari ibintu menga biguma bizitana cyesha ingorane ivyo nyene nivyo vya mbere umuyaga nkuba ni nkenerwa cyane ivyo urabona turiko turavyitako abona ko nko mwaka uheze twashoboye kuronka urugomero rwa Ruzibazi aho n'ikindi ciyongeyeko ubu hariho ingomero za Kabuseze Jiji Murembwe hariho kuri Ruvyonza ingomero turiko turagira nshasha hanyuma rero hariho ibindi amasoko ntanga nguvu usanga bihebegwa nk'abantu bikorera ivyabo mugabo kubera umutima wo kudakunda igihugu keshi yibonera inyungu yo mu mupfukiwe ntabone inyungu y'igihugu mu isanzwe ikintu cyose ukora ufise umutima wo gukunda igihugu uravuga uti ndagikore neza kugira ngo kiramire abene igihugu bashobora gukora ibikorwa mugabo ndabona yuko iminsi yose ubu usanga turiko tunyinyurana n'abantu bameze nk'abacangero bashaka ataco bashize mu mundi wabo umenga nta abarundi turanyinyurana nyene kuko kare bari baramenyereye gucenga bahuye rero n'undi gucenga bagahurirayo ugasanga rero ucumenga turiko turanyinyurana uri waravuze uti ikibazo c'igitoro ndacifatiye mu minwe ko cyaciye mu myanya ndabwira ikibazo c'igitoro ni ikintu cugaye ku buryo gukorana n'abagwiza tunga badafise umutima wo gukunda igihugu ubu uri gukorana n'abamenja mu jambo rimwe abantu badakunda igihugu n'abamenja reka nkwereke none nk'umuntu agenda akazana igitoro kiruzuye kirage Dar es Salaam akavuga ati jewe nta wundi mpa atari wanje ukemera abantu bakabura igitoro neza ngo ndagiha ama station yanje gusa none nkubona usumugesera hari igihe niyumvira nti mbega aba bantu ntawo bafuta ntitusuye kubona bariko barakora ubucuruza muri iki gihugu tukayatubura igitoro burundu tugaca twironderera abandi kubera urumva baraguhenda iyo uri gukorana rero n'abantu umenga nabasi b'igihugu ni ibintu bigoye cyane simpebura umukenyero niko wundi umukenyero niko wundi nk'ubu uko ubona ingorane niko curondera umuti gushikaho none ubu nta kibazo cyari cyabakabaye barabahinga kijanye n'amafaranga none ntubona ko kiriko kiratora inzira kikinoti za 10 kiriko kiratora inzira bari baranyegeje amahera wabonye yuko abantu bagenda bavuga ngo nabakene naho amahera yuze mu mifuko yabo bakanka kuyazana ngo akora ibikorwa by'itunga ry'igihugu vy'iterambere bakatora kuyashira mu mahembe mu bifu vy'inkono warabonye nkajya narahaboneye icigwa yuko hari abantu badakunda igihugu ni wiyumvire nk'umuntu agenda agakura imiliyoni 10 muri banki zipfundikiye nyene kujya zipfunditse agaca agenda akazishiriwe zikaboreraho zikabora je navuze nk'abajya simbona igihano bari bakwiye urabona abantu b'abanyenzigo badashobora kwemera ko igihugu gitera imbere oyaca wibaza amahera kuko nitunga y'igihugu ukarifata ukaritwara iwawe amahera kabora ariko abo bantu byerekana inzigo igihangange yobigira mu none waramumenya ubu none tubibonye ubunyene ntimubabonye ubu aho bakubwira bati rero ngabajya abanyenzigo badashaka Uburundi butera imbere nibajya rero cumbwira ufise abantu nk'abajya ntubamenya ugumubona muhora mwibarabara ugira ngo nabantu naho bapfuye bagenda ariko aba bantu bakora nk'ibi bintu byo muri za metarutsa baguma bavuga bati yamara amakofre fora ariko arakogwa ku bwinshi yigwije na gatatu yigwije mwebwe ntimwavyumva none ivyo twarabimenya
urazi n'ayahiriye mu isoko ya Bujumbura igenagana amahera yahiriye mu isoko ya Bujumbura urazi igenagana ni menshi cyane amakofre none ntiyarari ivyo vyaravugwa none umuntu yiguriye kofre ukibaza ko kugira ngo abike ibyangombwa bafise afise nk'ibintu vy'agaciro izi mpapuro z'amatongo afise amadiplome arafise amasezerano n'abayasinyaniye n'abantu akavuga ati ndabishire muri ntibate none aguze kofre woca umwangira ngo ntuyigure jemba nibaza yuko uko ndavyumva ariko bavyumva ingora rero nuko usanga bo bafise mugabo butwara bibonye kabisa twarabonye ko hari abanyenzi ngo badashaka Uburundi butera imbere igihugu kifise mugabo bitariko biratungisha Uburundi ku buryo buboneka muri iyi myaka 3 hari ikintu mwabihinyanye ko twovuga tuti turashaka kuzobona biteza imbere igihugu cyo Burundi ahubwo no twaducumbisha kumwe ngira ngo nivyo nyene babonye ko nagize sekeza ryo kwimba inzaba amakoperative arimba twaronka duke dushobora kuduza itunga ry'igihugu mugenzi habona ikintu kigoye kwimba urabona nko mu ndwi urasanga barosi ibiro 5 bakaronka ibiro 8 mugabo ubu turiko turakorana n'abagwiza tunga banyemereye yuko nko mu mezi nk'atandatu dushobora kugira umwimbo w'ibiro nk'ijana ku kwezi cyo rero ucamva ko Burundi buzarero bwatangure kwisununura hadi naho twakoranye n'abasuma urabona nka yatererare yo mu Gakara baraje bariyimbira barikorera kubera iki indongozi zazira kugira zidakonda igihugu none nk'umuntu ashobora gutwara itoni zirenga 400 akazitwara niyo mpezi ntihagire ifaranga rigije mu gihugu hari indongozi zibijejwe none ubushikiranganje bw'ubutaje bwari buhari ntibimba babona ubushikiranganje bw'ubudandaji ntibabishora babona sibo bajejwe ivy'ingenzi mugabo barinumira neza turibwa ariko nk'umwana yatanguye iyambere bavuga ngo nikere imusongati no munsi babona ikiri imusongati nikere rero ni ikintu ntikimeze nk'inzahabu bwa mbere ni ikintu kigurishwa ari vyinshi kugira ngo ubishobore kuvyimba uteza gukoresha umuyaga nkuba mwinshi ico gihe utagira umuyaga nkuba n'indege baravuze indege yitwa Musongati gushikaho bahora bambwira yuko hari n'abagiye kwiga ngo ivyijanye n'ubutare bwa nikele ubu barashaje baratora karongo k'izabukuru batabikoze ariko ikintu cyose gifise umwanya wacu ntiducike inkokora mugabo no gusubira inyuma urabona ko indongozi zagiye zirarongora Uburundi hari ibintu zititaho tuvugishije ukuri uribuka nk'amasosiyete yarahari kuri bagaza uribuka amasosiyete za Odama za Verundi uribuka Ruvingo izino za Siruko izo zose ubundi kahise sigara umugani amahinguriro umuntu yogira ikizere ko hazogera igihe azogaruka nyene emwe nobo mbona amahinguriro ariko aravuka ari menshi ariko arakora ibintu bitari bike no kuvuga n'ayandi abandanyaza kuko nk'ihinguriro rizokora ubutare bw'icuma turizeye yuko ivyo byose nko mu myaka 2 izoba ritanguye gukora igihe turiko amamashini yaratanguye gutangura gukorwa mbaga rizobaho murumvise iginza habo hariho iryo irindi buca ribaho ryo gukora yamabuye ya marble naryo nyene amamashini hajeje gukorwa ubahasigaye kwaza kugira ngo dutaye gukora ico gikorwa ayo yose n'amahinguriro ikizuko kugihingura kugira ngo kivemwe amakara turabe ko amwe twoyashora hanze handi tukaruhurira n'ibiti vyacu ayo yose n'amahinguriro kandi nta hinguriro dataga akazi turabona yuko hariho abantu bafise imigambi yo kugira amahinguriro menshi ivyo byose bica bituma abantu baronka ico bakora igihugu gatera imbere mu iterambere kandi harabamwo iki kintu c'inguvu z'ifaranga ry'igihugu ifaranga ry'u Burundi mu myaka 3 gushika ku butegetsi gushika no munsi umuntu yovuga ko ryigeze riduga agaciro cyari ryagumye rinyika erega ifaranga ivyo byose ngangano kutamenya erega harateye aho abantu biyumvira yuko nk'ubu wafata amarundi ukaja kugura amadolari ngo hanze utwaye amarundi ukayazana ifaranga rihabwa agaciro n'ibikorwa vyanyu ntuzovuge ngo ubutegetsi bw'igihugu ngo urabona ngo ifaranga ntiryaduza agaciro washoye iki nta mwimbo buhari no kuvuga umwimbo ari muto ibintu ntibijya agaciro mu ifaranga ryo Burundi rirafise agaciro mu Burundi kubera ugendura ibiciro by'ibintu ngaha mu Burundi ucu ugenda biraba ivyo biciro ushitse nko mu Rwanda cyangwa ugenda muri Tanzania ugenda i Kongo uza gusanga ivyo Burundi ari byo bizimbutse no kuvuga yuko ifaranga ry'u Burundi rirafise agaciro ngaha mu Burundi muga kubera tudashora hanze rero
ntidushobora guca dufata iryo faranga ry'Uburundi ngo turihagarike hamwe n'ifaranga ry'ibindi bihugu kuko ntacyo twashoye kuko kugira ngo ifaranga ry'Uburundi ribone agaciro karyo ku yandi mafaranga mva makungu ubanza kugenda ugashora kugira ubone ayo mva makungu baguhaye ucubona ubudasa aho buri mugabo utashoye hanze ntuzoronderwe ifaranga ryawe zogira agaciro kugira ushore naho teza kwimbura kugira ubusesekara nico gituma mpabagarira abarundi gukura ko mu mpuzu bakore dushore hanze none nk'iri faranga nk'aya mafaranga mva makungu ni wasanga nayo nyene ari muri za coffre fort agenda kubwira yuko amahera mva makungu ntagenda gutya sinzijya node mva makungu n'amahera agenda mu muyaga ajya ntarugwa nta namwe harugwa mu butunzi bw'igihugu amahera harugwa mu butunzi bw'igihugu najya amahera aza mu muyaga ndavuge ko agenda mu muyaga no kuvuga nko washoye ikawa amahera barayarungika ntuyazana mu mpapuro gutya kandi ivyo abarundi rero nta bantu bazi yuko ufise amahero umuriyoni hajya ngo Burundi buratunze ngo umuriyoni nibugira namba amahera mva makungu n'amahera abari mu makonte mu mabanki baza bararungika gutya ajya rero n'amahera y'amasuma dohe n'ubusuma nayabicanye imbere niko bavyita bavuga yuko ariyo bakoresha mu bwicanyi amahera mwe najya agenda gutyo ari mva makungu abarayaja mu bwicanyi hajya nk'ubu umuntu bamufatanye muri yoni turashobora kuwutwara nimwibuka umuntu yigeze gukinisha amahera akayashira mu mashurwe nk'uko akagira amashurwe hajya twara yamwatse tuyatwara kuko siguhiwe igihe bavuga yuko amarundi ababitse inoti uzozihindura ibikaratasi harabaciye bahindura baca bafata amadolari bariyo babika birashoboka mugabo iconzi coco ko mahera mva makungu nta muntu hajya wibaza ko hari umuntu yofata ngo ndafashe ngo ibihumbi 100 vy'amadolari ngo ndayikoreye ngo ndayajanye mu kindi gihugu bayagufatanye kwa heri rumva nakubwiye ko amahera mva makungu na mahera agenda mu muyaga rumva rero ajya azopfa kubusa kubera iki kuyasumisha ntuja kuri kwisoko ya kote mugogiye gusuma amadolari azozavunja kamwe muga nawe ntaca azobumarira azohera nyene nk'ifu y'imijira asange yarafise umuriyoni umupfuye ko busuheza uko nyene n'impanuro twotanga kandi mwarumvise ko ndayitanga nkabwira abantu nti umwe wese ufise amahera napfuma ajana muri banke hanyuma duheze tuyashira amabanke yayo kugira amabanke yacu yarungika murajya rero yinjira mu itunga ry'igihugu kuko mahera ayo mufise yose muri sanzu harugwa mu itunga ry'igihugu nk'ubu turashobora kumenya ibitunga ry'igihugu ngere gifashe kubera amahera twarayabonye yose dufise mu gihugu turashobora rero guca tumenya ubutunzi bw'igihugu turabiye kuki uva amahera nama ndiko ndabibasigurira ni nk'ibirete y'abanyeshuri yerekana umwimbo ubufise hajya nico gituma ushigize ibihera vyinshi ukabita mu gihugu ubuhejeje kwica igihugu kuko amahera ategerezwa kungana no mwimbo rero nibaza yuko tubiriko tubatera kama bazobitegera kuko nasaza atabitegera hari wavuze ngo none ngo nk'ubu ngo ndayajanye ngo muri banki ngo muzonyemerera yuko goshobora kuyakurayo gukoshaka ntuyakurayo yajanye ko arayo kuja gusuma hanze urumva ahubwo nabavuga ati mbega ningeze kuja kwigurira ikintu hanze nzoyaronka ico niko yavuga kuvuga ngo minoti zaje ntane zijya zijya nubusa abantu nibazo barategera mugabo biva ku buryo igihugu caciye mu ngorane nyinshi cyane abantu ku buryo nkaho twa tudorabika ngo hari igihe nzohunga ejo nze mpunge naduhunganye nagira ndabwira abantu nibatekane nta ngwane gisubira kwa mu gihugu cacu nibanze dukore dutunge muri ibi bintu bijyanye n'imigenderanire igihe washikira ubutegetsi Uburundi bwasa n'ubwuganye uravye ku rugero mpuzamakungu wamenga nta mutegetsi w'Uburundi asohoka waje no hanze no munsi mwiratiki mu bijyanye n'imigenderanire hajya rero nagenda kugira yuko bavanga urutete rwa sinapi rudapfuye ngo ruhambwe ruje mu kuzimu ntirumera ariko iyo rumeze ruvamwe igiti kinini n'inyoni zo kwisi zo nziza kari kako hajya burya twari novuga ko twari mu mubatizo kugira ngo Burundi bwinjire neza mu makungu kuva twikukira uravye Burundi bwagomye bucumbagira mu makungu bwarangwa n'ubwicanyi bibi gusa iki urabona na bene bwo niba bushafuza urabona igihe abarundi bahindukiye bagataguhezagira Burundi n'amakungu yaciye atangura kumva Burundi kandi je nababwiye wivumye ico umuntu yaturiye n'icaba igihugu cyawe ukazovuga ko ari umuriro bose bazora ko ari umuriro ntigisubire nta n'uwa zose bigendamo rero yego twatanguye nyene abarundi bavume igihugu cabo
hanyuma turabahanura baraheba kuvuma igihugu gushika nza mbona bari impunzi batavuga ngo ndumurundi asubira gukunda igihugu ciwe arasubira gukunda indongozi bica bigenda neza cyane rero no munsi ikintu cyambere je novuga ciza nuko umurundi ari mu bindi bihugu uba ariyemera akavuga ati ndumurundi kuko burya imigenderanire ikintu cyambere ikora no gukingira bene gihugu abene gihugu bawe bashitse ahantu bakingirwe bumve ko bafise igihugu nabo kare rero wamenga ntibagira igihugu urumva hariya ucugira ingorane none rero ndabona ko abarundi bamerewe neza igihugu cy'u Burundi cyamenyekanye nyabagendwa murabona yuko abanyamahanga baraza mu Burundi no bogenda hajya kuri Tanganyika mu mahoteli usanga huzuye abanyamahanga ivyo rero ni vyiza cyane nico novuga gihambaye mugabe impinga n'ubundi irabanda turabandanya kuko dutegeza kwega abanyamahanga baze mu Burundi bahumve nk'iwabo kugira ngo bazana imitahe yabo n'ibyuko umugenda mu makungu utogwa muri ibi utogwa no muri biriya utogwa no muri ibi abarundi bazobikamisha ico cizere amakungu aho Burundi hajya bariko barabikamisha kuko bana nk'ibijanye n'amahoro n'umutekano uzumva ngo abarundi ntibaze ukazubona abarundi none burya baje gusegugira baza bafise umufuko none baje gusuma ngaha ayo mahera none ntinje mu gihugu rika ryatoga yenda kubwira nico gituma ndababwira nti igihugu nimwe mukivuga neza cyane mukagigirira ntuze propagande kugira ngo abantu baze kuko iyo baje barafungura baratembera urumva babazana amahera ni nkuko ari nk'ikintu twashoye hanze bonye abantu bariko barizera Uburundi ntibizeye umukuru w'igihugu n'Uburundi babizeye benyene ku mugendagenda mu bihugu hirya no hino mu makungu mugabo atandege turafise indege hajya imyaka 3 none ntidushikayo ntidushikayo usanga wipakiza usaba ndabwire ivyo ni bimwe mpora ndababwira abantu bararonderera ingwara aho itari sinzi igituma twebwe abarundi dukunda bibi gusa kwivuga nabi reka ndakubwire burya wibaza mugiye Igitega ugiye na bisi n'ugiye n'ijipe yiwe burya wibaza ko ari ndamerewe neza none upa wenda wewe urabona muri twegera tugiye tugashika ushitse nk'Ibugarama office jipe gapfa aca yicaraho nyene agaca aja kurondera umekanisye ntasubira kuvaho umekanisye adashitse ariko umekanisye amuhenda yibere mu rumonge kuko adashaka uwunda mutwara ayo mahera ngo ndaje ngo dindira we nawe bisi ipfuye ucuva bugaca wiyuririra yindi ugaca wigira ku rubanza uzubona ugarutse wa wundi acicaye Ibugarama ninda komeye hari igikuru niyuja bamureka kurondera ingorane indege urashobora kwironka kandi iri mu bikenewe kujya tuvuga ni kujya tuvuga ubufise imwe ashaka zibiri ubufise ntoya ashaka nini imisi yose uzokwamo ibintu nkenerwa bizokwama biriho rero nibwabo Burundi rero bushoboye kwirihira ukariha indege ukagenda none ufashe taxi ijya taxi ntikibagwawe ntuhari ifite ushaka ni ngorane nko kwita kwibujije kwibikorwa by'igihugu bibaho hande ho mwe wese catabakurira ngo ko ntagira imodoka ndapfuye ejo bundi abanyakayanza bagomba kugura indege mwigeze mwumva uwo mugambi ngo mushigikire mu batera intege kwashigikira gute mbwira ushaka ko ndabashigikira gute tubaha amahera erega bagwiza tunga bose abantu bose bafise umutima wo gukora ibikorwa bose turabashigikiye ahubwo mpuranwe ngari umuntu uzabo bavuze ngo je ngo narifise umugambi natunganije ngo nago ufate umugongo none je nawe wigeze ubona ndakugwanya kora aho ndayaguha wewe kubera iki ntobikora ko arayiwaje ko je ndayafise nshyigikiye nanjye nisunu oya ingeze kebubwo bireha ivyo udashobora birekera ababishoboye wewe uvuze uti ngira nkora umugambi kora umugambi mungana uwo munini uzokogwa mu nyungu y'umugambi mutoya sirabwe none ko inkoko ivyari inkane ubu ntimaze kubibona rumva rero hera kuri iyo nkoko ushoboye reka guhera kunka ugaca ngo je ngomba norora inka ngo nago bufate mu mugongo banza urora urupfapfu ruze rugura inka ubwo gushoboye mu bijyanye n'itunganya ry'ibisagara haraje ingingo zitari nke byo kwagura amabarabara byo kubomora amazu n'ibiki muri iyi myaka 3 abarundi barabinezererewe igihugu gitegereza kuja mu kurutonde reka kajagari kari kabaye ndasa burya igihugu c'akajagari ntigishobora gutera imbere mutegereza kuja ku rutonde ego nivyo hari ivyo nabonye ubusamare cyangwa n'indongozi zifite semwe uruhara
amabarabara burya iyo uri koragira ibisagara amabarabara ategerezwa kuba atunganijwe hakabona none ibihugu byose ujamwo ntiwamubona ko amabarabara ingera atunganijwe usanga inzu zubatse mu ibarabara mugatwebwe kubera ku kajagari umwe wese ashaka kwigira ibyo ashaka rero ushaka ko igihugu cyawe kiba nyabagendwa kisharize ugitunganye neza bavuga ngo ugiyeyo urumva kuhema ugiyeyo urumva yuko wiyumva nico gituma rero nta muntu ashobora kubihigwa iyo igisagara gitunganije neza ubu urabona ngo ndiko ndabwira abantu nimusharize igisagara amakaritiye mashasha aridogera cyane ko bataronka amazi meza biriko biraza akararo no guhana mu busoro ejo twaruguruye amazi turimba amazi je banyandikiye bambwira yuko haheze indwi zibiri batagira amazi harayo bigeranye baragiye barubaka ahantu ntibabanje kuraba ko ibyangombwa bihari rega bugere ico gituma tubwira abantu tuti ne mwubaha ubutegetsi kugira bubereke ingene mwebwe mukora kugenda wurubatse ahantu nta barabara nta mazi nta muyaga nkubuga cyuva ngo ni mu gisagara ubu twononeye ubuzanye akajagari rero hariho uravye hariho amakarite ameze neza ayo arimwo amazi akamwa amatara mugabo hariho amakarite nayo bikoreye kazatega hariya urabona ahantu bariko barikorera atare nta burongozi bwagiye bugucamo barabarake abantu baca barihagira no bijya ibyo bigwate washaka n'ikintu kigenda ku ntambwe intambwe ya mbere kwari kuva mu myonga abantu bava mu myonga bagenda ahantu aho igihugu gishobora kuzobaha amatara n'amazi iyo ni intambwe nk'akarorero hariho aho hamaze gushika amatara mugabo akihinjira hari hatunganije inzu ziri ku murongo zigize nta matara ari bwahaze mugabo bijya birorohereza abantu baravuye mu myonga hanyuma amatara akurikira amazi ndabona ibigwate batagoshamwe amazi n'amatara mugabo tugomba gusubira kubivyura bimere neza kubwangi ngo nta muntu numwe yarakwiye kuba mu mwonga hariho intambwe zimwe mwagemura umwo kwiratiki mu kugarukana ibintu ku murongo rero navyo ni ikikowa kitoroshe kuko urumva iyo ugeze ku mushahara umwe wese yishakira warose gwiwe abandi ntibashake babura urumva rero ko byose ari iby'igihugu akaba turaba amikoro y'igihugu ni igikorwa twabanje gutunganya ku buryo uri hejuru arindira abandi bamushikire rero niho twaciye tugira ijya politike yo kungira ega burya nta mishahara izo kwigera ingana mugabo ni novuga nti ubutungane gutunganya mu butungane abantu bakaronka impembo mu butungane niko no bivuga kuko nta numwe azopfanganije n'uwundi umwe wese kuko burya nta ubushikiranganje bwose bisata byose kimwe cyose cifitiye ibintu byacu rero ndiko ndaraba ivyo twarabihejeje ubu Tego turaharura ingene uwo mugambi uzoteba ugahera namahera rero cyane mwihereye abasoda n'abapolisi oya erega burya hariho benshi banezerewe gose wese nakubwiye abababaye niba abandi bari hejuru barindiriye abandi kuko hariho uduga gatoyi hariho aduze kanini hariho urindiriye hariho nabwiye nti none ko muri ko murasa ko twamaze kugira politike muyibona si biharuro gusa nimwe mubona muri musi genda mu biharure mu bizana hanyuma hari habo nasanze rero bari hejuru bari barabinyegeje bakavuga ngo tugire natwebwe none harura kumbe bari hejuru babigirisha gugu nabandi bari munsi bategereza kuduga hajya rero nkajya amashira hamwe rero bavuga ngo yegamiye leta nibo bigiteye ingorane kuko hari habahembwa menshi gose batanashaka bashaka kwibandaniza bagenda hakaba nabandi bari hasi rumva ivyo byose ni politiki toroshe kuko abana b'igihugu ivy'igihugu bategerezwa kubitunganirizwamwo bose bikabaramira cyo kimwe hari abandi bantu bitwa ko bagiye mu karuhuko k'izabukuru n'abandi bariko baratera bajayo abo bantu kenshi wumva aramarira gusa bavuga bati none twebwe ko yavuze ngo umuntu azohemba gashahara n'iryari kazoba kangana aronke impamba yo mu zabukuru yaba bagashahara yarageze ko ivyo bintu sindoto bejero menda kubaza umukuru w'igihugu ni waje guharura imishahara do umukuru w'igihugu agende hariya muri radio televiziyo nationale aje kwicara yabikore acavayo acagenda muri buri yabishikiranganje yicara bikore acavaho ingorane nabonye mu Burundi abantu ntibigeze bategera emwe bimwe navuga ngo leta mvyeyi base kuyitegera mugari mu bundi buryo barayitegera kuko nasanze abarundi bashaka kwifata nk'abana bakiri haziko batarasohoka
niba umwana avuga ntazi ko papa kena papa tugurira iki ntazi yuko se ashobora kuba atagira amahera abarundi rero tugirira iki umukuru w'igihugu nibazoja kugikora bagaca biyicarira nabona abakozi b'igihugu nyene nibo bari bajeje kubikora bagaca bavuga umukuru w'igihugu abikora nabo rero ivyo vyose uvuze ingorane avuga ati je kuri no nkegwanje vy'abandi ntimumbaze bige no mutima wo kudakunda igihugu none jewe nzoja muri nesese kubiharura nzoja muri ONPR kubiharura none itegeko sinaritanze none kubera iki batabikora idushake dufate uko no munsi inesese ari igitangura cyayo ONPR ari igitangura sawa sanga basanze bidashoboka abaca bataha umwaka baca baronka ya turatanguye wacuvuga ngo ntayariho reka nakwereka ingene bimeze jewe nico ituma nyene nuko urumva umwe wese yo yarosa ca yibagira abandi hariho abaronse reka ndakubwi yabo abo bajeje kubatunganiriza bo urumva ntibibaraba bazobimenya bageze mu zabukuru nabo bageze kuja muri aho karuhuko urumva je ndakubwira nti mbega abakotiza ni bangahe batanga ngahe hanyuma batashe ni bangahe none dutombe ntidutanga uyu munsi nta mazu bapangishije abo bantu nta mahera bafise mu mabanki yunguka amahera yose ayandi bakaguma bayakotiza ku kwezi rega uramenya wowe urihiye barya batashe nawe niwagera abariko barakora nibo bazoza barakugukotiriza urumva numugano udahera none ivyo bintu vyari vyoroshe muganda kubwije ukuri atari umukuru w'igihugu azogenda kubiharura hajya avyo bakeneye kuvuga ko basa nabagararije ingingo y'umukuru w'igihugu je ndongozi abantu bitwa abakozi ba leta nta mwanya bafise wo kubikora je sinzi rero aba bantu ngere tuzotora tukabagira umva bandusha ubwishi mvuze bavuga ngo sawa ngwaraza naho hatambikiza hakore navuga none ntumubabona simwebwe nyene rega nimwebwe muri abakozi rega umurundi wese n'umukozi ntimubabona genda muhanurane mwese muti kuva uduhinduke mugaba barananiranye kwe barananiranye kuvyerekeye intwari bereye no munsi bijanye no gutunganya amatungo y'igihugu kugwanya igiturire n'abasesagura amatungo ya leta hari ico mu kwirata muri imyaka 3 icege naho ndiko ndavuga burya gihinduka kirabaza guhinduka ubu n'uwivye yibatinya aravuga ati ndavyiba mugabo niyafata ndahizgerezogera mugakare wamenga nibisaza wamenga ubuhizi urazi kare bari baranagize n'ikintu ati je nzokwiba hanyuma nce mfungwa imyaka 5 ncenza kuyarya mvuye mugo ndakubwira ntuyarya uhajya agatima gaca kagaruka hanyuma ibindi barabona yuko hariho gukurikirana abantu ingene bariko barakora kandi hamujya hamaze gufatwa benshi hamaze guhanwa benshi rero ariko aragaruka amahera abayagira none hajya ijya stade turiko turibakishiki ayagira agaruka none turayagaru nobo ndazi ko mundu yahera hariho warishe miliyoni zishika amajana 230 na zinga ndiko ndahinyanyura ku buryo ukoze ko naje zoba nakubonye kuko ndabona ko birateye isoni kugira igihugu abari kukirinda akabari bo baca bagisa harakantu gumugaruka kutabakozi ba leta bariraramiye bariyicariye none ubu kivuga gushika nzobona bemeye yangendo yo gushira imbere ababishoboye atari gushira imbere abanyamugambwe yamaze iki muri imyaka 3 akari mu mpene kari mu bikorwa by'ubuhinga ndakubwire nabajya imigambwe hajya aho wumva baryanira kuja kurya bicaye ntibagwanira kuja gukora kare ntihagire uzoguhenda bose nico gituma je mpora mvuga nti umuntu wese ni mweranda igihe atarahashika mukurindira ko hashikura mweranda muguhahonyoye emwe ni bake bankorera ngashima mugabo haraboneka bakeyi bakoranye n'ugashima nabandi nabo barindira utababwiye ko riki eka ni nka n'imirima biberengaho bakihembe gudufaranga twabo bakirira bakimerererwa neza bava ngo ubukene buratwishe mugabazi ko bariko barya bicaye ivyo bariho mugabo ndiko ndaraba ubu ndashaka kubona umukozi ataha mwijoro ari ku kazi ndaca ahantu ku mugoroba nkabona nk'ahantu agatara kakiriho karaka ukabona ko imodoka y'iparkinze hajya ukabona uti biriko biraza ivyo rero
ivyo mbere no vyirata kuko igitsure kirashobora gutuma abantu batangura gukora kandi ndabona yuko abagenwa mu mabanga si umugambi bazana aya ivyo vyaraheze urumva ko banyidodombera ngo gwaruka ngo nishinga ngo gwaruka kuko gwaruka ntiruba ruraja muri ivyo vya politike cane ngo mu mutwe babungwe nico gituma bavuga je nikeneye babikogwa kuko umugambwe si wo gutanga ibiti umugambwe ni wo kuzana imigambi myiza iteza imbere abenegihugu bose rega bazoba bagukurako amaboko nibaza n'uwundi aborohereza akubwiye ko nagiye gukorera umugambwe umukuru w'igihugu ahejeje gutorwa n'uw'abarundi bose je rero w'igihugu cose sindi umugambwe je nibaza yuko ivyo ni vy'abantu bari inyuma umugambwe CNDD-FDD narawurongoye ndabizi mbere muribuka ko je nayigeze no kubivuga ntuzi ko yagiye muri CNDD-FDD agiye kurondera ibiti ntapfeko ivyo rero iyo ngendo narinda ndayivuga ndi umunyamabanga mukuru nkirondera isoko none ubundi umukuru w'igihugu rero avuga ngo bihinduke ngo umugambwe mugende mugiye kurondera ibiti abace bagira bati yaduhindutse aho yabonye ko yatsindaje none sinawutwaye none ko batavuze ngo nabahindutse ntawe utwaye umugambwe none ko batavuze ngo nabahindutse je ndabwira yuko kirazira kuja mu mugambwe ugiye kurondera ibiti kurikira akarangamutima kajaye n'imigabo n'imigambi izoteza imbere igihugu igihe rero atari ivyo igihugu niho gipfira mu bisanzwe igihugu ubonye uri gukorera igihugu cyambere mu mutwe uri gukorera abarundi bose atanumwe avuyemo ugiye gukorera umugambwe wawe cyangwa intara yawe kaba kakubanya ubugiye muri ibi bintu ingendo yo kudakumira abo mudasangiye umugambwe muri imyaka 3 mwo kwihamanota nganiki uri kurabwira ukumirwa umbwira umurundi akumiriwe uti hari igice c'abarundi bakumiriwe mugaruza kumbwira ngo abarundi bo mu mugambwe nako uwo mugambwe hari n'igihe uheze kubivuga ejo ukazobona wapfuwe rego wakabumbye se wakamena ariko muhiganywe muri uwo mugambwe mugahiganwa mu matora ukabona urabona ijunja ry'umugambwe iyo yose niyo makosa abantu bakora kubera baja mu migambwe bagiye kurondera ibiti ivyicaro muga mu bisanzwe umugambwe nk'ubu wabonye nk'umugambwe ufise ivyiyumviro nk'umugambwe wabaye wa kabiri mu bisanzwe uca ufata bijya vyiyumviro ukabiteranya n'ivyiyumviro vy'iwawe ugaca ukora kuko urumva ntibiramira wana wa mugambwe wiwe n'abandi bibaramire hariho bakuru b'imigambwe bavuga ngo uwo mugambi wari wanje arawunyivye nawe utwaye muhiri wacu nawe utwaye umuryango umugambi nawe uzanye mu gihugu we ntiwashaka ko iyo migambi yokorwa mu gihugu nawe wumvise avuga ngo umugambi wo kugabanya intara ngo wari uwiwe ngo wari uwiwe ngo barawivye mwarawunyuruje uwo mugambi nawujanye si w'abene gihugu akiri ko arabivuga none ntiyari ko ashaka kubikorera abene gihugu ahubwo yari guca avuga ati ndemeye umukuru w'igihugu arumviriza abarundi arumviriza abafise imigambi itomoye akayishira mu ngiro kugira ituramire muri sanze hagenda aca ndonka amanota nko mu mabanga abantu mugenda harimwo abasenere nk'ubu jewe uwo mwanya ntaho ngifise kumenya abasenere harimwo abaporona jewe ndaba umuntu akora neza cyakora nabi ukora nabi nkamwirukana ashaka abo musenere DFDD nashaka bende sindaba woge n'abashikiranganya ugasanga bose n'abanyagitega abantu boreka kwidoga ariko ivyo byakunda uravye gusuta indada babishoboye ababishoboye none babaraho intara imwe uwabura bari twumvikana abishoboye babaraho intara imwe ariko nibo babura ndakubwira nkaho ugize nka leta irimwe intara imwe ubwo nyene wacumanya ko igihugu cishe iyo bari leta kubera wewe uri umunyagitega wibaza kuzi ibihanza abajya cibitoki uri umunyacibitoki baza kuzi ibihanza abanyamakamba cyo gituma mubona mu ntwaro bavuga ngo ziri intara imwe urubururi uzobona nabururi ntibigeze biteza imbere nibo biteje imbere gusa kubera ivyimviro vyabo vyagarukira kuri bo nyene nico gituma ivyiza uvanga ugashiramwo abakenyezi ugashiramwo urwaruka ugashiramwo abatama ugashiramwo ab'intara niriya nta kwari kugira ngo iyo muri mu nama muterera ivyimviro vyabose bihuriye ngaho hajya se kuvuga nivyo mparamubwira no rwaruka so uvuga yuko kugira witeho ivyo rwaruka ari uko uzoca ugira rwaruka rukaba ari rwo rutwara